Ndabahaye kaze hano ku Mibereho TV, ndashima cyane ingene mukurikirana ibiganiro bica hano ku Mibereho TV, birerekana neza ko muriko murashigikira ibikorwa vya hano ku Mibereho TV. Nuko uno munsi tugiye kwigira hamwe amabanga atandukanye abatunzi badashaka ko umenya. Ntibashaka ko ushika ku rugero bashitseko, bashaka kukubona uri hasi yabo. Mbega hari igihe wicara ukiyumvira, mbega ni kubera iki jewe ntatera imbere? Mbega ni kubera iki n'udufaranga ndonse duca mu myanya y'intoki? Mbega ni kubera iki kanaka twize amashuri amwe dukora akazi kamwe ariko wewe afise ibintu vyinshi kunsumvya? Ivyo biva kuki? Hari ibanga yanyegeje, hari ibanga afise wewe udafise. Nuko uno munsi tugiye kumena amabanga amwe tuyashire ahabona, nawe ugire ico wigiyemwo, ugire ico ukora. Nuko abatarakora abonema, fyonda hepfo handitse kwijambo s'abone, ufyondeko, ufyonde n'agakengeri kari hirya. Agakengeri kari hirya kazogufasha kubona amavideo dusohora hano ku Mibereho TV. Telefone yawe dusohoye video ubwo nyene hazoca haza notification ikwereka ko dusohoye iyindi video. Nuko ndabahaye kaze. Ibanga rya mbere riri ku kungene ukoresha amafaranga. Wowe rero iyo Imana iguhaye umugisha ikaguha amafaranga, ushaka ko uwo munsi ayo mafaranga araraheze mu kugura ibintu bidakenewe, ushaka kugura ibintu bigezweho vy'agaciro. Nk'akarero notanga, wari usanzwe ufise telefone ikora neza, telefone isanzwe muga ikora, yandika message, telefone ushobora gutelefona, ariko kubera uronse amafaranga ushaka kuyonona, ushaka kugura iyindi telefone iri hejuru y'agaciro y'amafaranga menshi kugira ngo wereke abagenzi ko iwawe camaze kurangira. Akandi karorero, ushaka kwambara impuzu zigezweho, donc ushaka kwiyerekana, ushaka kuja kuri niveau yo hejuru utaragerako. Iyo niyo ngorane ihari. Rero itandukaniro ryawe n'umutunzi, umutunzi iyo aronse agafaranga ingene yagakoresha uku. Mu bisanzwe wewe aba akeneye kuba afise ico afungura, akaba afise ico yambara, akaba afise naho aryama. Ivyo bintu bitatu kuri we birakwiye. Rero ivyo amaze kuba abifise, wewe amafaranga asigaye ayashira mu bindi bintu bishobora kumwinjiriza ayandi mafaranga, ico twokwita investissement mu rurimi rw'igifaransa. Wewe arondera imitwe, arondera ibindi bintu bishobora kumuvyarira ayandi mafaranga. Rero kuri ico twisuzume turabe ingene dukoresha amafaranga yacu. Ibanga rya kabiri riri ku bagenzi umuntu usanga afise. Mbega abagenzi ufise bameze gute? Mbega nabakungura ivyiyumviro canke ni abagusubiza hasi? Iri ni ibanga rikomeye cane. Iyo ushaka kuzotera imbere, raba urondere abagenzi bagusumvya ivyiyumviro, abagenzi bagusumvya experience y'ubuzima, abantu ushobora kugira ingorane kanaka ukabitura bakaguha impanuro zubaka. Abagenzi muhurira ku rusaku ubareke, abagenzi muhurira mu kabare gusa ubareke, abagenzi bagusubiza inyuma mu vyiyumviro ubasezere. Urondere abagenzi bashobora kukubaka, bashobora kukugira ico bakumariye mu buzima bwa misi yose. Ibanga rya gatatu ry'abatunzi canke abantu bateye imbere nuko bamaze kumenya ko amashure ataco apfana n'amafaranga. Mu bisanzwe barazi neza yuko kw'ishure batigera bakwigisha ingene barondera amafaranga, ahubwo bakwigisha ingene uzoba umukozi mwiza ku kazi uzoronka. Baramaze kumenya yuko kugira licence canke doctorat bidasigura ko uba uri umutunzi.
Ibanga rya kane ry'abatunzi canke abantu bateye imbere ni uko umwanya wabo usanga bawukoresha neza. Umwanya wabo bawukoresha ibintu vy'akamaro, nk'akarorero mu gusoma ibitabo bibungura ubwenge mu vyo baba barimwo. Umuntu nawe atazigera atera imbere canke bigoye gutera imbere, umwanya kenshi na kenshi awukoresha nabi, mu kuraba amateleviziyo, ugasanga yiriwe kuri televiziyo, usanga yirirwa ku ma réseaux sociaux za WhatsApp, za Facebook, ugasanga umwanya wiwe ariko awononera mu bintu bidafise akamaro. Ibanga rya gatanu ry'abatunzi ni uko bobo ata bwoba bafise. Nta bwoba bafise bwo gutangura umugambi baba bateguye neza. Mu bisanzwe bo bararaba ati mfise umutahe ungana uku, reka ntangure n'uwu mfise. Ariko umuntu bizogorana gutera imbere aratinya gutangura umugambi. Wewe aguma yibwira ngo nzoba ndatangura no hanyuma, nzoba ndatangura ninaronka umutahe ukwiye. Reka ndakubwire mugenzi, umutahe ukwiye uragoye kuronka. Tangura n'ico gito ufise. Ibanga rya gatandatu ry'abatunzi ni uko bamaze kumenya yuko ata muntu n'umwe ashobora gutungishwa n'umushahara wo ku kwezi. Mu bisanzwe barazi neza ko umushahara ufasha kubaho ku kwezi kumwe gusa. Mu bisanzwe barazi neza ko ubutunzi burondererwa henshi hatandukanye. Bobo baramaze kumenya insiguro y'ubutunzi, bazi ko insiguro y'ubutunzi ari amafaranga wegeranya avuye mu migambi itandukanye uba ufise. Ndashimye cyane ku mwanya mwafashe mwumviriza kino kiganiro. Ndasavye abantu mutarakora abonema kugira ngo mushigikire Imibereho TV mu gufyonda kwijambo sabone, ntimwibagire gufyonda agakengeri kari hirya kazobafasha kwaba mwibonera ku matelefone yanyu amavideo dusohora hano ku Mibereho TV. Ndabasavye ntimwibagire gukorana commentaire, mugire ico mushikirije kuri kino kiganiro. Nimba ufise umuntu ukunda wifuza ko kino kiganiro kimushikako, kora share canke partage kugira ngo ikiganiro gishobore kumushikako. Nuko ndabashimiye cyane, Imana ibazigame, naho mu kiganiro kizokurikira.